Kristo yomenyekana. Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse mwese bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, ikaze n'igwanyu muri ano makuru yo kuva ku genekerezo ya 15 gushika ku genekerezo rya 21 Rusama, mukashikirizwa n'ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom, mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archdiocese de Bujumbura akaburungu BI, akabagizwe n'ingingo zikurikira: isozerwa ry'indwi yahariwe umunyeshuri katolika wo muri kaminuza mu kiganiro cabereye ku isamirizi ry'umuvyeyi Bikira Maria kuva isaha 10:10 gushika isaha 12 zo ku mugoroba muri Paroisse Ruziba. Umugambi wo kwagura ingoro y'Imana uteye ku ntambwe ishimishije, turavyumva muri ano makuru. Tubafitiye amakuru ya yubire, amakuru y'imihari n'imigwi n'ayandi. Idoni mu kanya Audra de Kaze nje ngenda yabashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya 21 Rusama niyo Eklezia yo kw'isi yose yahimbaza umunsi mukuru w'iyurira mw'ijuru rya Yesu Kristo. Muri Paroisse Regina Pacis yo muri Sokarti mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi, Sirdinda yakengurukiye aratubwira uko wahimbajwe. Mu nkuka ya mise ya kabiri yama itangura igihe c'isaha 4:15 yaherejwe na Patiri Jiriye ari mu bafurera bene Yozefu bari mu mubano wo mu Carama. Yaramenyesheje abaraho ko atari umunsi wiyurizwa mw'ijuru rya Yesu nkuko bamwe bavyibaza, ariko ari umunsi wiyurira mw'ijuru rya Yesu. Niyurira mw'ijuru ziyurizwa mw'ijuru kuko burizwa harimwo rukozi, harimwo ubundi abigukorera mugabo burira ni wowe nyene ugenda. Niyurira mw'ijuru rero rya Yesu Kristo aho yagiye kudutegurira ibibanza kwa Mana Data, ariko kandi naho yagiye yadusigaranye ubutumwa. Yaranabamenyesheje ko atari umunsi wo gutabwa kw'abantu, ariko ari umunsi w'umwizero no kugururirwa amarembo y'ijuru no kuzogaruka kujana abakoreye iryo juru. Tumwumvirize. Umunsi mukuru rero wiyurira mw'ijuru rya Yesu ni umunsi wo kumva ko tubaye intabwa yuko umenga aradusize, adusigaranye kamere yacu y'umubiri kugira ngo yigire hanyuma natwe dusigare twenyene. Oya, si umunsi wuko twumva ko turi intabwa, si umunsi wuko twumva yuko turi imfuvyi, ahubwo ni umunsi mukuru w'umwizero kuko aho wenyene bwiwe we mutwe wacu yitangiye mu buninazwa ariho natwe twizigiye gushika. Uyu munsi amagufuri yose yoba yari yugaye ijuru yose aruguruwe. Mu bwibutsamana bw'igipolisi c'u Burundi ndayikengurukiye Siridi kubwa Sedicom. Patiri Lambert Niciteretse, munyamabanga mukuru w'inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi, yarahimbaje yubire y'imyaka 50 amaze avutse ku munsi w'Imana genekerezo rya 17 Rusama, akaba yihimbarije ku ishuri rya Rukaramu riri muri Paroisse yitiriwe Umweranda François Xavier yo mu Gatumba. Mu nkuka y'imisa ari kumwe na Patiri François Ntagahoraho, mwibutsamana w'imihari n'imigwi muri Paroisse, na Patiri Jean de Pomsen Bigirimana ho mu muryango w'Abadominikano, akaba ari imvukira mu Gatumba. Idonido na Emmanuel Sabimana. Musiguro yo munsi nyakubahwa Patiri Lambert Niciteretse ashimikira ku kwemera Yesu Kristo nkuko byaranze ubutwari bwa Filipo yashishikaye gushingira inahe Kristo mu kwigisha no mu gukora ibitangaro. Abamwumviriza bose baraheza bakaronka urukiza bakuzura akanyamuneza gakomoka kuri Kristo, ngo ni nako nawe katumye ahimbaza yubire y'imyaka 50 y'amavuka. Ako kanyamuneza ko kwakira ijambo rya Yesu natwe niko gakwiye kuturanga aho turi hose. Ako kanyamuneza gakomoka kuri Yesu niko nanje bavukanyi numva mfise kuri uno munsi ndiko mpimbaza yubire y'imyaka 50 y'amavuka. Imana yaranteretse muri yo myaka yo
yose, none rero ndayikengurukiye. Iyo itabayo sinari gushika uno munsi, si ukubera ubuhinga n'ubutwari nagize, si ukubera nari mfise abantu bancungerera umutekano, si ukubera ibindi byose umuntu ashobora kwiyumvira, no kubera urukundo rw'Imana yo yamyamye hafi ikamyubitseko ikiganza cayo. Inyuma y'inkuka y'imisa mu ijambo ryiwe Patiri Francisco Ntagahoraho, intumwa ya Patiri Mukuru Maritino n'ibitanga, arakenguruka cyane iciyumviro ca Patiri Lambere yashimye gusangira akanyamuneza ka yubire yiwe n'umuryango w'abakristo wa paruwasi ya Gatumba, n'iteka ridasanzwe muri paruwasi ahagarariye. Nyakubahwa Patiri Lambere yasozereye ijambo ryiwe akenguruka cyane agashimwe ahawe na paruwasi hamwe na kandi yashikirijwe n'ishuri rya Rukaramu ribicishije mu w'abaririmbira-mana mwungere mwiza, ngo ni ikimenyetso c'uko bamushigikiye mw'ibanga jejwe. Tworangiza tubibutsa ko nyakubahwa Patiri Lambert Niciteretse yavukiye muri paruwasi Buraniro Diyoseze Ngozi kw'igenekezo rya 15 Rusama umwaka w'1970, akaba yaciwe mw'ibanga ry'ubusaserdoti igenekerezo rya ndwi mu Kakaro umwaka wa 2001 kw'ishuri rya Rukaramu muri paruwasi ya Gatumba Emmanuel Sabimana ku bwa Sedicom. Abakristo n'abasaserdoti bo muri paruwasi yitiriwe Umweranda Tereza w'ikarukita yo mu Ruziba ku munsi w'Imana igenekezo rya 17 Rusama barasozereye indwi bari bamaze binjiye mu gice cya kabiri c'umugambi ukwagura ingoro y'Imana mu bice bitatu biwugize. Abo bakristo bakaba bamaze amezi 6 batanguye uwo mugambi. Damiano Ciza arongoye inama nkuru ya paruwase aratumenyesha ryari uwo mugambi watanguye n'ico asaba kugira ngo uranguke neza. Ari kuri mikro ya Donatien Nzobonimpa. Yatangwa itariki 28 z'ukwezi kw'icumi 2019, aho bigeze ubu turakengurukira umukama kandi twishimiriza kuko yadushoboje. Ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije kuko mu nteguro bifuza yuko iyi ngoro y'Imana yagugwa mu nshinga zitatu. Inshinga ya mbere twaramaze kuyiheza kandi irasakaye kandi iteye igomwe. Hanyuma ku itariki 11 z'uku kwezi kwa gatanu niho twatangura kubaka uruhande rugira kabiri, kandi nago nyene aho rugeze birashimishije kuko umushinge uriko uteruja imbere uri mu guhera. Mu nyuma yuko duhejeje ubwo tuca dutangura n'umushinge w'uruhande rugira gatatu. Ico twosaba nuko twongerereza inguvu kugira ngo ibikorwa twiyemeje tukabitangura bize bishike ku mpera kuko bisaba uburyo bwinshi. N'abandi bakristo mu Ruziba nabo nyene ngo baranezerwa ku ntambwe bateyeko mu kurangura ico gikorwa c'iteka biyemeje nkuko tubibwirwa na Liberata Nkundwa na bake ari kuri mikro ya Donatien Nzobonimpa. Yaradushimishije cyane kuko uravye abakristo bari mu Ruziba ugacuraba n'isengero twari dufise yari ntoyi cyane, na cyane mu Rushana wasanga abantu bariko barajuragirika babura aho bicara, ariko ubu turafise akanyamuneza n'intambwe turabona yuko ari nziza. Igice cyatanguye cyaruzuye, ubu ni vyiza turashima. Uyu mugambi kugira ngo ushobore kugera ku ntambwe ishimishije urasaba inguvu z'abakristo bo muri paruwase imbere yuko hashobora kuza ubufasha buva handi. Ni igiki wosaba abandi bakristo kugira ngo uyu mugambi ushobore kugera ku ntambwe ishimishije? Ndasaba abakristo bose bakunda paruwase yacu ko bokora muri bike bafise bagakengurukira umukama kugira ngo dushobore guterera, umwe wese agatanga icyo abona akwiye guha umukama nyene. Eka na jewe nk'umukristo mu vyo umukama yampaye narashoboye gutanga bike ntashoboye kuvuga ngaha kugira ngo paruwase yacu yisununure ibe paruwase nyene nziza cyane yakira abakristo benshi. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 Rusama uyu mwaka mu gihugu c'u Burundi wari umunsi udasanzwe aho abarundi bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu, amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abahanuzwa jambo b'amakomine. Abahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu bakaba barindwi, bane bavuye mu mugambwe wa CNDD, SNL, Iprona na Frodebu hamwe n'abigenga babiri n'userukira urunani kira Burundi. Uzotorwa ngo arongore igihugu akaba afise ikiringo c'imyaka 7, abashinga amateka hamwe n'abahanuzwa jambo b'amakomine nabo bakaza bafise ikiringo c'imyaka 5. Tubandaniza no makuru mu gisata c'inyigisho. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 Rusama niho hasozerwa indwi igira 16 yahariwe umunyeshuri mu Katolika yiga muri kaminuza. Nkuko muri iyo misi y'iyo ndwi vyagenze kuva mu ntango hagiye harabura ukurikirane rw'inyigisho zatangirwa
mu kiganiro caremesherezwa muri studio za Radio Maria Burundi. Ariko imbere y'ico kiganiro isozerwa ry'iyo ndwi yahari umunyeshuri mu Katolika yiga muri kaminuza ryatangujwe n'inkuka y'imisa yari yabereye mu kigo ca kaminuza mu Kamenge, Campus Kamenge, ikaba yari irongowe na Musenyeri Jean-Louis Nahimana ari kumwe na Patiri Deo Tuhabonye. Mu ruhande rw'inyigisho zabereye muri studio y'Isamirizi y'umuvyeyi Bikira Maria, inyigisho yatanzwe na Ambassadeur Albert Mbonerane ku cigwa kigira kiti Imana iri mw'ijuru isi yayihaye abantu. Mu mwanya w'amajambo gusozera iyo ndwi, Guy Michel Ndayikeje arongoye umuryango mpuzamakaminuza y'abanyeshuri b'abakatolika b'i Bujumbura yaragaragaje akanyamuneza ko gusozera iyo ndwi. Araheza arashima ko inyigisho zashikiriye abantu bari mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu, akaba yiteze ivyamwa bitari bike mu minsi iri imbere bivuye kuri izo nyigisho. Iyi ndwi yakurikiranywe n'abantu benshi, abanyeshure, abatabanyeshure, eka mbere ikurikiranwa n'abari ngahi Burundi, abari ku mugabane wa Afrika, mugabo ari mu bindi bihugu, ikurikiranwa n'abari ku yindi migabane ya za Buraya na za Aziya. Twabona yuko bwa bundi ca kiganiro umukama yagiciriye inzira. Uyu munsi rero nk'umunyeshure kumbure abari kuvuga ngiye abari kuza abashinga intahe ivyo bakwe muri zino nyigisho, mugabo ko hatabaye kumwe natwe, jewe nogira nti kuba tuyisozereye ni kimwe, mugabo ico dukwiye twibaza ni mbega ivyamwa tuyikuyemo nibi. Ivyo rero nivyo bihambaye, ivyo rero kumbure uyu munsi tubisozereye ntibiragaragara, bizogaragara ejo igihe tuzoba tugeze kuraba ko ivyo twigishijwe n'ivyo twakuye muri zino nyigisho twashoboye kubigendera. Eka na Patiri Yeremiya Bukene umwibutsamana mu makaminuza no mu butumwa bw'abalayike muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, nawe nyene yarashikirije ijambo ryo gusozera iyo ndwi. Mu ijambo ryiwe yarashimiye Musenyeri Anatole Berinyange ko yabanye nabo kuva mu ntango no mu gusozera. Arashimira abamenyesha amakuru n'ibinyamakuru baserukiye n'abanyeshuri hamwe n'abakurikiranye inyigisho. Patiri Yeremiya Bukene yaribukije kandi n'icatumye batunganya iyo ndwi. Cyo twashaka nuko abanyeshuri twipfuje yuko bazirikana agateka n'agaciro k'umuntu. Abantu bose barakurikiranye ibiganiro twipfuza ko bamenya agaciro k'umuntu. Umuntu ni nyakubahwa, ni nyene icubahiro, afise ishusho y'Imana. Uyu munsi twabonye ingene Imana yaremeye umuntu ibimutunga. Ivyo Imana yaremye nivyo dupfa, mbere yo tubipfishije ubusa tukabisesagura, inzara iradutera tukahava rero dusubiranamo. Inyigisho zatanzwe muri nondwi ni inyigisho zatwubakiye imitima. Nagomba gusaba Radio Maria ngo nitwabegera tukabasaba ku nyigisho zimwe zimwe zasabwe n'abantu benshi ko zosubirwamwo babishoboye bazobidukorere. Ni inyigisho yerekeye ivy'amatora, inyigisho yerekeye ingo n'agateka k'umufasoni mu rugo, kugira ngo n'inyigisho y'uyu munsi. Iryo jambo ryo gusozera icese iyo ndwi ryavuye rishikirizwa na Musenyeri Anatole Berinyange, icegera c'umwepiskopi mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura. Yabanje gushima uko iyo ndwi yarangutse, yongera arashimira umwe wese ku ruhara yagize mu kuyitunganya. Yaboneyeho gutumirira abanyeshuri gushinga intahe mu buzima bwabo, gusoma ijambo ry'Imana no kukingira umuntu mu kumwubahiriza nk'uko mbere icivugo c'iyo ndwi cabivuga. None nanje ndabatumiriye gushinga intahe y'umukristo, intahe y'ugamburukira Imana, maze tugasaba Imana rero ngo idufashe ntitunanigwe. Nkabatumirira gusenga, tudasenze ntaco twoshikako. Nkabatumirira kuzirikana rya jambo ry'Imana. Burya mu ijambo ry'Imana hari inyigisho zitandukanye zitugirira ivyiza, zituremarema, zikatutuma tumererwa neza. Hanyuma no gukingira umuntu, tukamurondera ubuhigwe, tukamurondera amahoro, tukamurondera agateka, tukamwubahiriza. Murazi icivugo ni mukundane nk'abavandimwe mu cubahiro. Iri jambo ntimurisige ngaha ngo nokindwi iheze. Mukomeze gukundana, kandi urwo rukundo ni itegeko ry'Imana. Murazi ko amatora kenshi amaraso aseseka, turavye imyaka twaciyemwe muri kahise. Mwebwe mu rwaruka muraciye ubwenge, abariko baratwumviriza nabo nyene mutwumvirize mu pasiri jambo nkama akaranda twaciyemwe kumarana kukwicana kubera amatora. Ubu unye tugasezere aya matora agende neza, umwe wese akingira uwundi. Vya vyamwa vy'inyigisho mwaronse naho bizobonekera. Tukiri mu makuru y'inyigisho nyene, ikigo ca Foyer de Charité ci Bujumbura cararungitse intumwa gutanga inyigisho ku baserukira abandi muri Paroisse Kiganda ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana ku magenekerezo ya 16 na 17 Rusama. Abo bahawe inyigisho bakazozitanga mu mwanya w'igisabisho c'imisi 9 cyo kwitegurira amazi ya Mutima Mweranda. Nkuko umwibutsamana w'umuryango w'abanaguwe muri Mutima Mweranda, Patiri Venuste Niyontore yabisavye nyene icubahiro umwepiskopi wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ko izo nyigisho zotangwa n'abari muri uwo muryango mu ntumbero yo guhimbaza yubile y'imyaka 25 uwo muryango maze ushitse mu Burundi. Idonido
na Jean de Dieu Ndizeye. Muri paruwasi Kiganda izo nyigisho zatanzwe n'ababikira babiri baje bava muri paruwasi Mutima w'Ubwitonzi kumutanga hamwe n'umurayike umwe hari kuri uyu wa gatandatu no kuw'Imana amagenekerezo ya 16 17 ukwezi kwa gatanu. Icivugo nyamukuru kikaba cari ikingo ko tubeshwaho na mutima nituyobogwe na mutima nyene. Tubisanga mu ibara umutumwa Paul yandikiye abagarati Yohana 5 akango ka 25. Izo nyigisho zose zazishimikiye kuri izi ntambwe zikurikira: tudugane na Bikira Mariya mu nzu yo hejuru hamwe na Bikira Mariya, ntimutinye naratsinze isi. Abatanze nyigisho hamwe n'abazihawe barakengurutse cyane banashimira foi de charité yabarungikiye abo batumwa. Duwebutse ko igisabisho cy'iminsi 9 cyo kwitegurira amazi ya mutima mweranda zizotangura kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatanu muri paruwasi Kiganda, zikaba zizotangura imisa yo mu gitondo isohotse hamwe no ku muhingamo igihe cy'isaha 9 ku bwa Sedicom Ndizeye Jean de Dieu paruwasi Kiganda. Tuje makuru y'imihari n'imigwi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 Rusama muri paruwasi Mukiza Mweranda yo mu Nyakabiga niho hatunganywa amatora y'urwego nyobozi k'urwego mpuzamihari n'imigwi muri iyo paruwasi. Ayo matora yarahagarikiwe n'urwego nyobozi rwarangije ikiringo rufashanije na Patiri Mwibutsamana w'imihari n'imigwi w'iyo paruwasi Willis Ndayihebura. Ayo matora yatanguye neza igihe cy'isaha 1:40 z'agatondo kuri uyu wa gatandatu. Amatora yabaye imice myinshi aho batowe abantu indwi bose bagatogwa kandi mu mice itandukanye baza barasubiramwo. Amerika niyo mwongera itegera tuwahora arongoye urwego mpuzamihari n'imigwi rurangiza ikiringo cago aratubwira ingene amatora bayiteguriye eka n'ingene yagenze. Twayateguye dufashijwe n'umutima mweranda kandi twisunze amategeko. Amatora twaragerageje kuyasabira duhamagara mutima mweranda kandi dukoresheje igisabisho ca Mwaramutse Mariya, kuvuga duca ku muvyeyi Bikira Mariya kugira ngo adusabire. Nukuvuga ko twaronse abantu 4 bashobora kwandika amakete yabo nk'amakandidature basaba kwitoza ku rwego rwa coordinateur azorongora imihari n'imigwi kuri paruwasi Mukiza Mweranda. Amatora by'ukuri yagenze neza, n'amatora twishimiye, mvuga ntakekereza ko yarayobewe na mutima mweranda. Tega amatwi Aroni Nkunzimana nawe umwe mu bahagarikiye ayo matora akaba kandi n'urongoye urwego mpuzamigwi n'yabaririmbira Imana komisiyo ko ari muri paruwasi, atubwire ingene nawe yabonye ayo matora yagenze n'ingene bayabayemwo. Numva umenga noshimira cyane Mukama Imana datarugira vyose kuko amatora yagenze neza cyane ku mpande zose nkuko bitekanijwe n'amategeko ya coordination yasinye ko na Musenyeri, duhereye kuri coordinateur n'abakurikiye bose vyagiye biragenda neza cyane, atabusuma burimwo kandi ubona neza ko ata n'imyamamazo yagiyemwo byabaye vya mutima mweranda. Hategerezwa gutora ari uko n'imiburi turonse 29 ariko hashitse abari baje 31. Umugwi wose urumvikana ko umuntu babona yuko abishoboye kandi afise umwanya awuserukira, abo rero nibo baca baza muri ayo matora. Nayo harakaza Ndoruwa nka Christophe Aumer yatowe ngo arongore urwego nyobozi rw'imihari n'imigwi muri paruwasi Mukiza Mweranda, aratubwira ingene yakiriye ayo matora, ingene yiyumva eka mbere n'imigamba agiye kurangura muri iyo myaka 2 yose. Numva ngamburutse ubwo butumwa, nsanzwe nzi yuko kwitangira umukama no kwitangira ibikorwa vyiwe ari igikorwa ngombwa mu buzima bw'umukristo. Ibi bikorwa byose dukora mu buzima bw'Ukristo, icyambere byo dufasha no gutera intambwe mu buzima bw'umutima ku bwacu twebwe nabo dufashanya ubutumwa bose n'umuryango w'abakristo, cyane cyane abo tuzosangira ubutumwa bogerageza kumva bizigiye umukama kandi bamwishimiye kuko ariho hari ubuzima bwabo. Ivyo tuzobishisha mu gutunganya neza iyo migwi n'imihari uko mutima mweranda azogenda arabidufasha turi kumwe n'abasaserdoti. Twozozera tubamenyesha yuko abatorwa mu kurongora urwego rw'imihari n'imigwi batorerwa ikiringo kimwe c'imyaka 2 gishobora kwisubiriza rimwe gusa ngaho muri paruwasi Mukiza Mweranda nk'uko amategeko bagira ko abivuga. Engineer Willis Ndayihebura ku bwa Sedicom muri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Umunsi w'Imana igenekerezo rya 17 Rusama ugwaruka n'abakuze bari mu mugwi w'ubutumwa abasuku bagenzi ba Yezu serviteur ami de Jésus mu gifaransa wo muri paruwasi Kanyosha barahimbaje isabukuru y'imyaka 10 umazurangurura ubutumwa muri iyo paruwase. Idonido na Gonzalve Ntashimikiro. Pianendo wayo musuku w'uwo mugwi yarakengurukiye Imana kubona ibagejeje ku iyo myaka 10 yose bakora ubutumwa bari muri paruwasi mu Kigongo ya Kanyosha. Yongera kandi ashima
barashima n'intambwe abari muri uwo mugwi bateye haba mu kwemera eka mbere haba no kumenyera gukora ibikorwa bitandukanye. Tumwumvirize. Icambere dushima no Imana iduhaye kumara iyo myaka yose 10 turangura ubutumwa ha muri paruwasi ya Kanyosha, twarashoboye kubafasha gutera intambwe mu vy'ubukristo banye ku rwego bariko turavye ubugwego bagezeko. Turishimana ko turavuga tuti turabona yuko ari ijisha nk'igeyeje nabo bashobora kuba abashikiriza b'inkuru nziza hirya no hino. Barateye intambwe mu vy'ukwemera, barateye intambwe kandi mu kumenyera gukora, ukabikorana indero runtu n'indero Kristo, haba mu mashure haba mu bikorwa vyo kwitunga. Ico turakibona ni ubutumwa bwa misi yose twakoreye mu paruwasi Kanyosha, nuko tubandanya novuga ntihangiro twihaye urwaruka rwacu turobandanya tugwigisha turihimiriza kugira ngo iryo hangiro twaronse umugwi ugitangura kugira ngo ribandanye rikora. Nayo mufasoni Ostiane Mperijimana umuvyeyi akaba kandi ari n'umuri uwo mugwi, akaba kandi ari nawe yafashije kugira ngo uwo mugwi ubeho, yaratubwiye igituma yiyumviye ko uwo mugwi wotangura. Iciyumviro nyamukuru cari co kwegeranya urwaruka rusanzwe rurangurira ubutumwa mu isengero igihe hariko habaye inkuka y'imisa. Nabo bari abakorezi abatamiramana n'abiyerekamana mu ntumbero yo kubungira ubumwe. Ivyo bondo ko ari kugira ngo bimenye ko ubutumwa nubwo butandukanye bukorwa kwinshi bukaba kwinshi ako bwose burangukira muri Kristo. Eka mbere n'urwaruka ruri muri uwo mugwi bamwe muri bo bakaba barashimye intambwe bagezeko, bongera baratubwira nico bungukiye muri uwo mugwi w'abasuku bagenzi ba Yezu. Tubumvirize. Nangutse ibintu vyinshi, yarankweyemwo amasoni, ndashobora guhagarara imbere y'abantu nkavuga ijambo, ndashobora guhagarara imbere y'abandi nkasengesha, ariko kari ntaraza muri servite Diyoseze sinabishobora kubera ubwoba. Narahakuye indero runtu, ndahakura akaranga ko gutamba, ndahakura n'ijambo ry'Imana riranyubaka mu mutima. Nkije imyaka 10 ndi muri yo, yaranyubatse gose, itara nari mfise nagomba kuzijana handi, mugabo yaranyokivye ndazikora ngaha nyene, kandi yaranandinze kuja mu bundi buhumbu. Tubonyeshe ko kimwe mu vyatumye habaho uwo mugwi kwari kugira ngo urwaruka ruri mu mugwi w'abakorezi batambiramana biyerekeramana bamaze gukura akava mu iyo migwi babandanye baronka umugwi bahuriramwo, gutyo bakorire mu ndero runtu na Rukristo. Muri paruwasi muvyeyi Kigongo ya Kanyosha, Gonzave Ntashimikiro ku Gasedicom. Abakristo bo mu bano witiriwe Umweranda Pasikari wo muri paruwasi Kanyosha barahimbaje umuvunyi wabo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 17 Rusama. Inkuru ya Gonzave Ntashimikiro. Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umukuru w'umubano witiriwe Umweranda Pasikari ariwe Gahungu Gaspar, yahamagariye abakristo kugiranira urukundo, gusenga bagahozako, eka mbere bakagiranira n'umubano mwiza na cyane muri kino gihe igihugu kiri mu bihe vy'amatora. Tumwumvirize. Gusenga bahozako, tubahamagarira kugiriranira urukundo na cyane nico kiranga umubano, ababana bakagiriranira neza. Tubahamagarira gukora ibikorwa byose by'ubutumwa bwa Eklezia, hanyuma tubibutsa kandi kubana neza aho babaye na cyane nko muri ibi bihe igihugu kiri mu bihe by'amatora. Tubahamagarira ko uwotsinze atoca agira akanyamuneza ngahonyoza abandi, n'uwutsinzwe ntaca agira ishavu, bamenye ingene bafata neza gutsindwa kwabo kugira ngo igihugu kibandanye kigenda kigana ibukama. Ndikumana Ernest ni umwe mu bakristo baba muri Sikirisare Nkenga kandi akongera akaba ari nawe ayirongoye. Yaramenyesheje abakristo imigambi iyo Sikirisare kirategura, kaba mbere harimwo nuko bogira umugwi w'ugwaruka uzofasha ubutumwa muri Sikirisare yose, kandi kaba bafise n'imigambi yo kurondera itongo Nishako mubano witiriwe Umweranda Pascal uri muri Sikirisare Nkenga, iyo nayo ikaba ihana urubibe na paruwasi Ruziba hamwe na paruwasi Buhonga. Muri paruwasi Kanyosha, Gonzave Ntashimikiro ku Gasedicom. Akaba ari kuri iyo nkuru sozereye ko ano makuru mwebwe mwese mafasha kanya ko kuyatega abiri. Nkaba ndabashimiye abagenzi baje bafashije kuyotororokanya, ndabashimiye Udrade Kaze niwe ariko arabashikiriza, nkaba ndabipfurije kuroranirwa mu vyanyu vyose.